Haleluya. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, turaza gusoma amajambo ari mu gitabo cy'Ivyahishuriwe Yohana. Ariko imbere yuko tuzingurura Bibiliya ngo dusome, hari amajambo nashaka ko tubanza kwibukanya. Haleluya. Yesu ashimwe. Amen. Abana b'abantu turafise ukuntu duhengama cyane. Guhengama sinzi neza ijambo nokoresha kugira ngo sobanure icyo ngomba kuvuga. Mugabo ngomba kuvuga kumvuga igifaransa, turabura équilibre. Équilibre murabitahura. Iyo tugiye muri kimwe ikindi tuca tugiheba burundu. Twaje mu kindi cya kindi tugasanga twagihevye gose. Ni ngorane. Amen. Ni ngorane. Igituma ngomba kubivuga nuko turamaze igihe ngaha mu rusengero tutavuga cyane kubijanye n'inyishu ku ngorane abantu bacamwo mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Muramaze kuvyumva? Amen. N'uyu munsi sivyo ngomba kuvugako. Mugabo ndanyotewe cyane kubona Imana iri kwirakiza ingwara, kubona ibitangaza n'ibimenyetso biriko biraba hagati muri twebwe. Amen. Ndanyotewe cyane kubona imitwaro iremereye y'abantu iri kwirishugwa. Sivyo gayemwe? Nje bituma igihe Imana ikoze ibitangaza, bene data ntimureke gushinga intahe. Amen. Warufise umutwaro, ntiwabona inzira, ntiwaruzi ingene bigenda, Imana igaca inzira, shinga intahe. Sivyo gayemwe? Amen. Shinga intahe. Warugwaye ingwara abaganga bakubwiye kwidakira, none wakize, shinga intahe. Bwira abantu ko Imana ikiza. Haleluya. Kuko Imana irakiza. Amen. Haleluya. Kandi dutegerezwa gusenga kugira ngo Imana yishure imitwaro. Kandi gayemwe turabisengera. Turabisengera cyane. Turabisengera ko Imana yishure imitwaro. Ko abantu badahezwa mu bigeragezo. Ko kwizera ko abantu gushikama mu bihe vyose. Ivyo bocamwo vyose. Haleluya. Amen. Hagati muri twebwe ndazi kandi ko hari ibitangaza Imana iri kwirakora. Umwami Yesu ashimwe. Mugabo hari icyo nizera. Hari icyo nizera ku bantu batahura icyo kintu cyitwa équilibre. Ku bantu batahura icyo kintu cyitwa kuba abantu badafise aho bahengamiye. Ibintu vyose vy'ukuri babirimwo. Ubugombe bw'Imana buhagazemwo n'amaguru yose. Haleluya. Ntibatwagwa niki kugira ngo bace basuzugura kiriya, canke ngo batwagwe na kiriya hanyuma basuzugure kiriya naco. Amen. Haleluya. Igituma ndabivuze, umwami Yesu ashimwe, nuko mu mwanya tugomba gusoma ijambo ry'Imana riza kudufasha cyane gose gutahura neza umugambi w'Imana wagutse ku buzima bw'umwana w'umuntu. Murazi ko turacari mu minsi ya Pasika, teza kwibuka igikorwa cyo gucungurwa kwa Yesu Kristo. Amen. Imana ibahezagire. Kandi numva afise équilibre gose uyu munsi. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe. Umuhamagaro w'ishengero, icyo Imana ishaka, icyazanye Yesu, cyatumye apfa, icyo yazukiye. Amen. Haleluya. Ni ukutubohora ububasha bw'ikibi. Ikibi muragitahura. Nari kuvuga ibibi, mugabo mvuze ikibi harimo vyose, ibintu bibi. Ububasha bw'iki? Ububasha bw'ikibi. Amen. Mu bubasha bw'ikibi harimo ivyiyumviro bibi. Mu bubasha bw'ikibi harimo ibikorwa bibi. Mu bubasha bw'ikibi harimo ingorane z'ubwoko bwose. Amen. Harimo ivyago vy'uburyo bwose. Umugambi w'Imana rero nuwo kutubohora ubuja canke ububasha bw'iki? Ububasha bw'ikibi. Amen. Bene data ngomba ndabibutse ahantu ikibi gitangurira. Ikibi gitangurira mu vyiyumviro vy'umuntu, ariko mpereye kure, ikibi gitangurira mu mutima w'umuntu. Murabitahuraga yemwe. Ti ni ingwara cyane gose, ni ingwara. Amen. Ti n'ubukene cyane gose, n'ubukene. Amen. Uti no kwankwa cyane navyo nyene bihera imbere mu mutima w'umwana w'umuntu. Amen. Ikibi kiri mu mutima w'umuntu, ikibi kiri mu vyiyumviro vy'umuntu, ikibi kiri mu bikorwa vy'umuntu. Ikibi rero gica gihinduka ikintu abantu babayemwo. Haleluya. Ariko Yesu yaraserutse
aje kutubohora ububasha bw'ikiga yemwe, ububasha bw'ikibi. Amen. Agakiza twakiriye muri Yesu Kristo katuzana mu mwidegemvyo kugira ngo dukire ububasha bw'ikibi. Ijambo ikibi rihava rimborera, ndarivuze kenshi. Haleluya, amen. Ikibi ni iciza n'amajambo abiri atandukanye. Ikibi birasigura ngo ni ikintu kidahuye n'umugambi w'Imana, ni ikintu gihumanye, ni ikintu cononekaye, ni ikintu kidasa n'iciza nk'uko cyategerezwa kuba kiri. Haleluya, amen. Ishengero ry'abantu b'Imana rero, abantu bacunguwe n'amaraso ya Yesu, abamwizeye barakijijwe. Amen. Bakuwe mu bubasha bw'ikibi. Amen. Bakuwe mu bubasha bw'ikibi. Hari amajambo ngomba ko dusoma, ntidusoma ahantu hamwe, turaza gusoma ahantu hatandukanye kugira ngo dutahure gose uko kubohoka kwacu, ingene Yesu ahamagara buri wese muri twebwe kugira ngo ashikire umwidegemvyo Imana imufitiye, Imana yamuteguriye. Turabe mu vyahishuriwe Yohana igice ca 3 umurongo wa 14 dushikane ku murongo wa 20. Ivyahishuriwe Yohana igice ca 3 dusome duhere ku murongo wa 14 turaza gushikana ku murongo wa 20. Haravuga ya majambo, havuga ngo wandikire umumarayika w'ishengero ry'Ilawodikiya uti uwiyita Amen, icabona co kwizigirwa kandi c'ukuri, inkomoko y'ivyaremwe n'Imana, aravuga ibi: ndazi ibikorwa vyawe, yuko udakonje kandi ntubire. Ico mugakonja canke ukabira. Nuko rero kuko urakazuyazi, udakonje kandi ntubire, ngira ndakudahwe kuko uvuga uti ndumukire, ndatunze kandi ntaco nkenye. Ntumenye yuko ari wewe mutindi wafutanye, uri umworo, uri impumyi, ugenda menya. Ndakugira inama ungureko inzahabu yakuwemwo imyanda n'umuriro. Muri Bibiliya ya kera havuga ngo yakuwemwo inkamba. Ubone kuba umutunzi, ungureko n'impuzu zera, ubone kwambara. Isoni z'ubwambure bwawe ntizigaragare, kandi ungureko n'umuti wo gusiga ku maso, ubone guhumuka. Abo nkunda bose ndabakankamira, nkabakangira. Nuko gira umwete wihane. Ahantu mwahaca akarongo, nuko gira umwete wihane. Mwama mwibuka yuko Imana itigereza kutwagiriza, Imana iza kuduhanura no kudukosora, Imana iza kudukiza. Sivyo ga bene data? Amen. Imana yo ntije kwagiriza iri shengero ry'Ilawodikiya, ahubwo Imana ije kuryereka ingene ibintu bimeze, hanyuma iriko irabahanura, mugabo kandi iriko irabahamagarira kwihana. Imana igomba ibintu bihinduke. Amen. Iriko irabakangira, iriko irabahana, iriko irabakankamira. Umurongo wa 20, ehe mpagaze ku rugi ndaramukije, umuntu niyumva ijwi ryanje akugurura urugi, ndinjiriwe dusangire. Uwunesha nzomuha kwicarana nanje ku ntebe yanje y'ubwami, nkuko nanje nanesheje nkicarana na Data ku ntebe yiwe. Uri n'ugutwi niyumve ico mwemu abwira amashengero. Amen. Amen. Aya majambo nizera ko atahuritse, naho kumbure tudashobora gutahura vyose mu bijanye nico Imana iriko irababwira, bivanye kumbure nuko tudatahura bariko barabwirwa naho baba bari n'ivyo baba barimwo. Haleluya. Ndashaka dukurikirane neza. Nari navuze yuko Imana ishaka ishengero ry'abantu bafise ekilibre idasanzwe. Akenshi na kenshi abantu iyo batunze, abantu iyo bamerewe neza, iyo ataco babuze mu vy'umubiri, baca babona umenga nta ngorane n'imwe bagifise. Ico kintu ni kibi. Amen. Abantu iyo bakenye, barumva umenga barakeneye Imana, bagasenga, bakitwararika, bakarondera Imana, kandi n'abatunzi baravye bakene, baba bati mwebwe mukwiye gusenga.
hagati muri twebwe harimwo abantu bigaze kuba mu bihe kumbure bashomereye canke bagwaye canke bafite izindi ngorane, ico gihe barasenga. Amen. Kandi bari bavyitwararitse cyane. Inyuma bamaze kwishurwa baciye bavuga ati sigara murasenga mwebwe, twebwe twishuwe. Hariyo umuntu yahora abwira abantu ngo tujye gusenga ahemwe, ubundi agaca babwira ngo je narishuwe. Haleluya. Hariyo abantu rero bishuwe ku buryo batagisenga. Ishengero ry'i Laodikiya ryari ishengero mu bijanye n'ubutunzi, mu bijanye no kumenyekana neza, mu bijanye n'igihagararo, ryari ishengero womenga ntaco rikenye. Amen. Hari ibintu bishika bine, ni bine bavuze. Yavuze ngo uri umutindi, mwakabonye kaya kantu. Amen. Wewe uvuga ngo uri umutunzi, mugabo mu bisanzwe uri umutindi. Ishengero ryari ahantu hari ubutare, ni ukuvuga ngo abakristo baho hantu. Amen. Womenga bari abakristo b'Igitega muri kapitale politike, umugwa mukuru wa politike w'igihugu cyose. Bari abantu bamerewe neza. Ni naba nihenze murambabarira, birashoboka yuko tutamerewe neza muri byose. Amen. Mugabo mu by'ukuri hari abantu baba bari ahantu hari ubutunzi ku buryo umuntu wa nyuma bovuga yuko ari we afise bike gusumvya abandi, ari wa wundi ataco yovuga ngo yokwifuza gufungura akakibura. Murabitahuriza bintu. Amen. Ego wa muntu naho yoba ari uw'inyuma y'abandi mu by'ubutunzi, ico yokwifuza gufungura cyose kibaho ashobora gushikira yo gifungura. Aho yoshakira inyama yoyirya, aho yoshakira ifi yoyirya, aho yoshakira inkoko yoyirya, aho yoshakira ikintu cyose cyo gufungura yo gifungura, kandi mu bwinshi bushoboka. Ashatse kurya inkoko 3 yozirya, ashatse kurya 10 yozirya. Ivyo muremera ko bibaho, nizo bita abondance. Amen. Bavyita ngo ikiga yemwe umusesekara. Haleluya. Yesu ashimwe. Ego bari bafise amafaranga, bari bayafise, ivyo byose bari bafise. Ikindi kintu bari bafise, igihugu cyabo canke aho hantu murabona kakaba bavuze ngo udakonje kandi utagize gute, utabize. Bari bafise inzuzi zidasanzwe abantu baza. Mwese muramuje mu oya, si mwese muramuje, mbwa muramaze kuvyumva. Hari ibibanza birimo amashuha. Mu minsi yahera twahora twibaza ngo haba harimo abadayimoni, nico gituma bashushe, kuko ibintu byose vyitangaza twibaza ko bikorwa na Satani. Bene data, Imana irakora ibitangaza. Haleluya. Yesu ashimwe. Ubu rero ugiyeyo urasangayo n'abakizwa baragenda bakicarayo, kandi koko ni ikintu ciza, siko none? Ni ubutunzi Imana yatanze hariya ahantu yabishize bijya bintu. Nongaye Igitega turabifise hariya bahita ngo ni mu Gishuha, urenganye kuri iraze gatoya. Ndamaze kujayo kandi narayicayemo kandi ndacakijijwe. Haleluya. Yesu ashimwe. Haleluya. Hano hari ibintu bene ivyo, haba ari ahantu hadasanzwe, ingenzi zaraza, mugabo kandi cari kibanza abantu baza kuronderamwo uburyo bwo kugira amagara meza. Hari ahantu hamenyekana neza cyane. Amen. Si ivyo gusa ngo harimo n'ubuhinga, abantu ngo bagwaye amaso baraza bagakura y'imiti ivura amaso. Murabitahura? Yesu ashimwe cyane. Amen. Turajanaga yemwe. Igihe rero Yesu yandikirira ishengero ryari ry'abantu bakijijwe, sinzi umuriro w'agakiza iminsi bawumaranye, mugaharageze igihe basanga ntibafise imitwaro myinshi. Ndatinya abantu basenga cyane iyo bakenye. Umwanya wose iyo basenga bakaba ariko basaba kugira ngo Imana ibakure mu bukene. Abo bantu barateye ubwoba. Amen. Ndatinya abantu bari mu ngorane, imitima yabo ihagaze kubera hari ibyago, hari ingorane, hari ibibazo, hari ababanka, hari ababagwanya, hari abagira gute. Haleluya. Icyatumye mpahera kuri ajya amajambo nuko hariho n'igihe n'ubutumwa bw'amabutumereye kuremesha abantu kubera ingorane barimwo gusa. Sivyo bene data? Ukabwira abantu, ukigisha abantu, naho omengo ivyo bintu barimwo nibabirengana ibibazo bizoba biheze. Turajanaga yemwe. Amen. Ndizera ko muriko murankwirikira. Amen. Rero abo bantu barishugwa, nonega yemwe nimba kuva umwaka wa mbere yakizwa, hanyuma gushika mu myaka 5 akijijwe,
ariko arigishwa yuko azova mu bukene, ariko arigishwa ko ingwara yiwe izokira, ariko arigishwa ko ibibazo arimwe azobirengana. Inyigisho zigarukira bene aho gusa, za ngorane zose nizahera. Hazoca habiki. Mbariza umuntu ari hafi yawe uti bene uwo muntu ingorane zose ziheze haca habiki. Yarashomereye ubahembwa neza, ivyo ashaka kurya vyose arashobora kubirya. Amen, aleluya. Aheruka yaragwaye, aheruka kuva umusonga haciye amezi 5. Haciye amezi angahe? 5. Narigeze no kuva umuntu ariko aravuga ngo Imana igukumbuye ngo iraguteza ingwara kugira ngo usenge, ngo Imana igukumbuye iraguhombesha kugira ngo ugaruke kuyisenga. Iyo nyigisho yereka abantu yuko ubucuti buri hagati y'umuntu n'Imana ari uko umuntu agwara ikamukiza, utagwaye nta bucuti. Ari uko akena ikamutungisha, utakenye nta bucuti. Oho, iyo nyigisho iratuzimije gose. Amen. Iyo nyigisho izotuma tuba mu gihugu kitagira umugambi n'umwe. Iyo nyigisho izotuma tuba mu ishengero ry'abagwayi gusa, kandi uhaje utagwaye ntuzofashwa. Amen. Ry'abakene, winjiye muri nyashengero udakenye, oya naco uzoronkayo. Birabaho. Amen. Imana ishimwe. Rimwe na rimwe igihe tuboregwa ku buryo tutagishobora no gutahura. Iyo waborewe neza, niyo wavuze ikintu udakeneye uremeza ko ugikeneye. Ngo Imana iragukijije ingwara ugacuba ngo amen kandi atangwara urwaye. Uba waborewe kabisa. Kandi iyo ugumye uri mu kihe nk'icyo ukama usenga wumva ko ubutumwa ari bene ubwo, ko hari n'igihe tubasaba amen, kutavuga ngo amen. Vuga amen. Vuze ngo Imana iragukijije ingwara, vuga amen. Nyishura uti Jesse ngwaye. Nico gituma ntavuze amen. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe. Rero Laodikiya sinzi igihe bamaze bari muri izo ngorane. Bene data, nawe wabugwaye, nawe ufise ubukene, nawe bagira bakwirukane, Imana iragukunda, urakeneye kumenya. Twarigeze kwiga iki kintu kivuga ngo utegerezwa kurengana ahantu uvuga ngo Imana irankunda, aho ukagera ahantu umenya ngo ndi umuntu akunzwe. Ibi ni ibintu bidasa. Kumva ko uri umuntu Imana ikunda, ivyo ni ibintu biri punctuel. Umunsi irankunda, ejo uzokumva umengira kwanka, ejo hari igihe utazomucumva kwigukunda. Niwagera aha hantu, aleluya, umenya ko uri umuntu yatoranijwe, umenya ko uri umuntu yiyumviriwe ko kera, aleluya, isi tarabaho Imana yakwiyumviriye. Ukamenya kuri uwo muntu wagizwe w'igiciro, ukamenya kuri uwo muntu witwararitswe, ukamenya kuri uwo muntu akunzwe. Aleluya, aleluya. Ukamenya yuko iyo ariyo identity arico Imana yakugize umukundwa wayo. Aleluya. Cyo gituma muri Bibiliya ari hano handikwa ngo bakundwa ndabasengera, bakundwa. Aleluya. Mu bitahure neza. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Rero iyo nyota yo kuronka ivyo bintu, iyo nyota yo kumva kuri mu ngorane, iyo nyota yo kumva yuko bitobaho, kubaho udakenye, kubaho utafise ingorane, ico ni kibazo gikomeye. Amen. Ariko ingorane ndiko ndavuga mu bitahure neza nizo zijanye n'ingwara, nizo zijanye n'ubukene, nizo zijanye n'ubushomeri, nizo zijanye n'ibindi. Kumva kuri umuntu akunzwe, haleluya, ivyo wocamwo vyose, iki kintu nzocitwararika kandi n'ukuri nzogisengera kugira ngo imitima yacu twese tuba abantu bageze aho hantu twumva ko turi abantu bagize gute, bakunzwe. Amen. Kugira ngo hagati mu ngorane n'ibindi, imishusho y'Imana, icyo Imana iri, uko Imana imeze, ivyo Imana ishoboye gukora, twese tuba bifise nk'abantu biteze ko ari twebwe izobikorera. Amen. Tukaba tubizi neza. Amen. Umwami Yesu ashimwe. Rero sinzi igihe vyatwaye kugira ngo iri shengero rigire wa muriro uko bakijijwe, kuko umuntu wese akizwa birumvikana aragakiza. Kambwira yuko ndi umunyavyaha, kambwira yuko nari mubi, kambwira yuko urubanza rw'Imana ruri kuri jewe, kambwira yuko napfuye kandi Yesu ashobora kumpa ubugingo. Amen. Haleluya. Mwami Yesu ashimwe. Mugabo abantu harageze ahantu bisanga ntaco babuze. Sinzi ubutumwa bumva mu rusengero iyo bakoranye,
sinzi ukuntu bategwa intege iyo bakoranye. Ikiboneka nuko bageze ahantu akaba atawugwaye amaso arimwo, akaba bose bafite amagara meza muri byose, bakaba atamukene ari muri bo, icyo bifuje kurya barakirya, abo bifuje gutemberera barahatemberera, ivyo bari bakeneye byose barabironka. Babonye ayandi mahanga abaha agaciro kanini, bakabona ari abantu menga igihagararo hagati mu bandi, ntabwo baruta abasigaye. Baciye badibama gusenga kwabo, ntibahevye gusenga. Mugabo Yesu yavuze ngo urakazuyazi. Uri iki? Uri akazuyazi. Amen. Hagira hakurikira iki none? Kubera ntukonje kandi ntubize, urakazuyazi. Rero kuri akazuyazi udakonje kandi ntugire gute, ntubire. Rijya jambo rindi ni murivuge. Ngira iki? Ngira mwese kudahwa murabizi. Ngira umuntu adahwa ikintu kimeze gute? Umuntu bimaze gushikira akadahwa byageze gute? Byageze gute kugira ngo udahwe? Byageze gute? Ni kubera wari ikintu kirakuryohera gishyize mu nda kica kikumerera neza, nicyo cyatumye udahwa. Ni igihushane cyavyo, ukiriye cyarakubihiye mu kanwa, kandi kimanutse no gushika mu nda cyaciye kikumerera nabi. Hari ikintu kimereye nabi Yesu. Ni giki? Ni giki Yesu agira dawe? Muribaza yuko Yesu ariko avuga ibinyuranye n'ivyo vy'iwawe? Ni Yesu yorekera mu nda yiwe ibintu bimereye nabi? Muribuka agakuru ka wa muntu yafungura, we yari yafunguye byinshi mugabo zari ingorane yiteye. Muracamwibuka kuri Bonane? Yarariye byose, amateke, ibijumbu, inyama, umuceri, byose. Hanyuma rabijya ku rugezo runini gose, hanyuma mwijoro atangura kumererwa nabi. Yumvise merewe nabi atangura kubwira inda yiwe ati nimwumvikane. Umvikana. Hanyuma rero arabibwira ati mwase ndabasohora mwese. Urazi hari ibintu bidashobora kuguma indani, murabitahuraga yemwe. Haleluya. Hari ibintu bidashobora kugumayo. Yesu rero avuga ngo ko udakonje kandi ntugire gute, ntubire. Ngira ndakudawe. Mwibaza yuko ariko abwira umuntu ameze gute? Uyu muntu we yavuga ngo je ntacyo mbuze, jewe ndi umutunzi kandi ndabona. Amen. Kandi mfite amagara meza kandi nambara neza. Icyo ntavuze muri iryo shengero, hari ahantu muri Laodikiya sivuze mu ishengero, mugabo urumva ko ubutunzi bwinjiye ahantu bose barashikirwa. Sinzi ko mwari mubizi. Mwari muzi nk'ari Gitega hoboneka ahantu bimbiza ahantu. Mwari muzi yuko ata muntu n'umwe atoshye n'utagomba ko ashikirwa yoshikirwa. Siko none mwubatsi barabara ryiza zorigenderamo naho utoza ushaka ko rigenderamo. Sawa? Amen. Turacana. Habonetse ubuzi bwo kwikorera imizigo, uzosanga n'utashaka ko yikorera yagiyemo. Nukuvuga ngo igisagara cyateye imbere, abakirimwe baratera imbere. Abanyeshengero bo muri Laodikiya bari bateye imbere kuko iki gisagara cyari kidasanzwe. Barashona barakora n'impunzu, bari bafite bene ubwo buhinga. Muri iriya epoke ya kera barabatunzi muri byose. Baca bati twambara neza, turya neza, dufite amagara meza, turabatunzi, dufite imiti ivura. Hanyuma Yesu arababwira ati ingo, amen, ungure ko ubutunzi kuko uri umutindi. Uri umuki? Amajambo Yesu yakoresheje naya, uri umutindi, warafutanye, uri umworo, uri impumyi, ugenda menya. Nayo majambo Yesu yakoresheje. Hariho gutandukana hagati y'ingene iri shengero ry'abantu biyumvira n'ingene Yesu yabona aba bantu. Ndababaza, hagati ya Yesu n'aba bantu ninde yari yihenze? Abavuga ati turabatunzi, ntacyo dukenye, hanyuma dufite amagara meza kandi turabona, kandi twambaye neza, turaberewe. Yesu nawe agacavuga ngo murabakene, si mukene gusa, murabatindi, warafutanye, amen, kandi ugenda amenya. Hagati ya Yesu n'aba ninde yari mukuri? Nibaza ko ari ninde yihenze hagati y'abo bantu babiri? Muratinye kuvuga uwihenze. Nimba mubitinye nuko muzi wari we yihenze. Murazi ko atari Yesu yihenze. Hihenze aba bantu. Haleluya.
Haleluya. Mwese duhora twihenda twese, arabona umuntu ute woho warahiriwe shajeho naragowe, biramaze gushika ukifuza umuntu kubera ubonye ngene yambaye, kubera ubonye ngene ameze, kubera ubonye ko afite amagara meza, ti woho sha warahiriwe, biramaze gushikira jeho naragowe. Uba waravye iki? Uba waravye nk'iri shengero gira Laodikiya. Amen. Turajanaga bene dada. Amen. Ubu rero ngomba tuza ahantu haya equilibre twavuga. Umwami Yesu ashimwe. Amen. Icyambere imbere yuko tuhashika, nagomba ndababwire ko kubura ivyo kurya ni ikintu kibi. Amen. Haleluya. Turajanaga yemwe. No kuronka ivyo kurya uri mu kibi navyo nyene ni bibi. Yesu ashimwe. Hari amajambo yo mu gitabo cy'imigani. Aya majambo avuga bene uku. Imigani 16 umurongo wa 8. Imigani 16 umurongo wa 8. Imigani 16 umurongo wa 8. Havuga gute? Havuga ngo kwashika. Haravuga ngo ibike birimwo ubugororotsi biruta inyungu nyinshi zirimwo kugira gute? Zirimwo kugabitanya. Umviriza neza, ivyo bintu byose ni bibi. Amen. Inyungu zirimwo kugabitanya ni ikintu kibi, no kugira bike naco nyene ni ikintu kibi. Murabitahuraga yemwe? Amen. Kuko babigereranije vyose nk'ibintu vy'ingorane. Ntiyagire wifata nkaho Yesu ashaka kuronka bike kugira ngo ugire amahoro. Oya, naco nyene si ikintu ciza. Mugabe ivyo bintu bibiri ubigereranije, hariho kibi gusumvya ikindi. Turajanaga bene dada. Amen. Ayo majambo arabandanya no mu Musiguzi 4 umurongo wa 6. Musiguzi 4 ku murongo wa 6 naho nyene havuga amajambo bene ayo. Havuga ngo urushi rumwe rwuzuye rufatanye n'impore ruruta amashi yuzuye afatanye n'uburuhe no guhahamira umuyaga. Amen. Haleluya. Hari umwe afite duke mugabo aratekanye, arizigiye, aratuje. Amen. Hari uyundi vyuzuye mugabo afite uruhagarara kandi aguma hahamiye ivyo atarashikira. Amen. Ivyo bintu vyose bibiri nta na kimwe gikwiye, mugabo hariho kibi gusumvya ibindi. Amen. Tuzinanye n'Imana yacu, dutahura n'umugambi wayo. Haleluya. Tubandanye dusoma bene ayo majambo. Imigani 17 umurongo wa 1 havuga gutya, havuga ngo indumange irimwo amahoro. Indumange muragitahuraga yemwe? Amen. Uhitana umukate ngaho kwibotike kubera atagasukara atanicaye atanamata ugacurya wonyene. Suko rero mvuze umukate, mvuze ibiteye imbere. Nari gushobora kuvuga ubugari bw'imyimbati. Sawa? Hari washobora kuburya bwonyene? Hari wigeze kumbwira ati je ushiriye inyama nkariya ugacubumpa ndiko ndayiraba no burya bukagenda? Ivyo si vya bose. Haleluya. Yesu ashimwe. Jewe sinabishobora. Sinzi ko hari uwo bishobora. Mugabo nuwo bishobora, ntiyo bishobora indwi yose. Ntiyo bishobora iminsi 3 kurikirana. Haleluya. Indumange irimwe amahoro si ikintu ciza, ni ingorane. Ni ingorane. Imana niyo guteguriye kurya bene uko. Ni ingorane. Mugabo rero iyo ngorane ni ntoya ugereranije niki? Ugereranije iruta ibinoboye vyuzuye inzu birimwo imitongano. Ngira ngo turumvikana. Yesu ashime cyane. Imana rero ishaka tuba abantu bahagaze neza. Icyo Imana ishaka, murabizi mwese, Yesu yavuze ngo umusuma ntazanwa n'ikindi, azanwa no kwiba, no kwica, hamwe no kwira gute, no gutikiza. Ngo ariko jewe naje kugira ngo zironke ubugingo, kandi ngo ziburonke bugize gute? Busagutse. Haleluya. Mwibuke twahereye ku ishengero gira Laodikiya. Imana ntiyigeze ibagiriza yuko gutunga ari ikintu kibi yanka. Imana ntiyigeze ibabwira yuko kugira amagara mabi ari ikintu kibi yanka. Imana ntiyigeze ibabwira yuko kwambara neza ari ikintu kibi yanka. Haleluya.
icyo Imana yababwiye yuko bibaza ko ivyo bihagije kugira ngo abo bantu bahiriwe. Ivyo ntibihagije nta na gatoya. Haleluya, amen. Kandi ayo majambo turimo turasoma ariko natubwira twebwe bene data wo mu Burundi, twebwe bene data bari ahantu bumvise ubutumwa basiguye ukutari ko uvuga ngo harahiriwe aboro, bagaca bumva yuko kugenda gusa, kurya nabi, kubaho udafite ibikwiye, kunanirwa kurera abana arivyo bizotuma uja mu ijuru. Hariho ubutumwa bwigishije gutyo. Haleluya. Imana iriko iradukosora, iriko iravuga kubura ico ugaburira umwana, iriko iravuga yuko kubura ivyo ufungura, kubura ivyo wambara, iriko iravuga kurya indumange si ikintu ciza. Mugabo kurya indumange wizigiye, kurya indumange ufite amahoro n'Imana, haleluya, biraruta cyane kugira ibinoboye, kugira umusesekara umutima wawe wuzuye uhagarara. Haleluya. Turacanaga bene data, amen. Uhereye ubu rero uratahura yuko ufite uburenganzira bwo kwereka Imana ibihe vyawe bigoye. Urafite uburenganzira bwo gusaba Imana kugira ngo ikurenganye bene ivyo bihe vy'inzara, bene ivyo bihe vyo kubura, bene ivyo bihe vyo kunanirwa. Urafite ubwo burenganzira. Umubiri wawe urakeneye kugira amagara meza, urakeneye aho uryama, urakeneye kwambara, urakeneye iteka ry'umuntu. Ivyo Imana irabizi, urashobora kubiyereka, urashobora no kubiyizigirako kandi ku rugezo runini cyane. Haleluya, amen. Yamara rero umwami Yesu ashimwe. Yamara rero izo ngorane zose ko turiko turazivuga, umwami Yesu ashimwe, turiko turajanaga bene data, izo ngorane zose ko turiko turazivuga, kimwe ni ingaruka y'ikindi. Amen, haleluya. Haba kugira umutima wuzuyemwo uruhagarara utagiramo kwizigira, haba kugira umutima wuzuyemwo ubwoba utagira gusinzira, haba no kubaho ubuze na biriya. Haleluya. Kimwe n'ingaruka y'ikindi. None ugomba gukemura, haleluya, ugomba gukemura ibibazo, wohera kuki? Wohera ku giteye ingorane? Sivyo bene data? Mbega ingorane ziza zivuye hehe? Ingorane zikomoka hehe? Umwami Yesu ashimwe, amen. Ku murongo w'indwi hagiye mu gice cya gatatu cyo mu vyahishuriye Yohana, ku murongo wa 17 niho havuze ngo uri umutindi warafutanye. Akarero ko gufutana niko nagomba ko dutahurira hamwe kuri uyu munsi. Amen. Gufutana, iri jambo ni bangahe ari rya mbere baryumvise? Gufutana, hari umuntu atari bwaryumve n'umunsi nomwe ngo umuntu yafutanye? Mwese mwari maze kuryumva, Imana ishimwe, amen. Ndazi yuko wumvise ngo ujye muntu yarafutanye, ni umuntu aba yarigeze, muravyumvaga yemwe, aba yarigeze kugira gute? Aba yarigeze kuba ari, bavyita ngo quelqu'un, yari umuntu arenganye, baramenya ko arenganye umuntu, siko none? Haciye iminsi akarengana, abantu bakabaza ati none kujye umuntu asa na ntuze yoba ari we? Ati yo ntiwabimenye, urya niwe. Iyo bimeze gutyo cyuvuga ngo yo ngo yarafutanye, nivyo yemwe. Haleluya, Yesu ashimwe. Ugufutana rero kuriko kuravugwa ngaha muri iki gice, aha muri iki gitabo cy'ivyahishuriye Yohana muri kice cya gatatu. Gufutana niko ngomba ko dutahurira hamwe, amen. Hari ikintu bita mbesha Keni yari hafi standard. Iki kintu bita standard. Standard muracyumva? Urugezo cyangwa urwego ibintu biriko, siko gahemu? Muragitahura mwese? Hariho urwego ibintu biba biriko. Ndaza kubandanya noneho kugira ngo nkoreshe umwanya neza, ndaza kubandanya, ndazi ko muraza kubitahura. Ku munsi w'Imana uheze twarabonye ngo Satani yarakorowe, nivyo? Satani yarakorowe mu gice cya 14 cya Yesaya. Satani yaragize gute? Yahoze ameze gute Satani? Atayitwa Satani, Luciferi yari ameze gute? Umumarayika mukuru w'Imana, nivyo? Amen. Yari umunyacyubahiro, yari yaragizwe uhambaye, suko biriga yemwe, amen. Kugeza ryari? Kugeza umunsi yibwira mu mutima ngo nzoduga mbe hejuru y'inyenyeri zose z'Imana, so amen. Hanyuma ngo ngane nande? Ngane n'iyisumba vyose.
guhera uwo munsi agize imigambi mu mutima wiwe, akanagerageza no kwishira mu ngiro, akabitera no mu bamarayika bari munsi y'ukuganza kwiwe. Haleluya! Haciye habiki, Bibiri ivuga ngo yaciye akorogwa. Gukoroka hari igihe tuvyumva nkaho omenga yavuye hariya hejuru acaja hasi. Muga ni mu bitahure, ni standard yahindutse, yarafutanye. Amen. Yashizwe mu kibanza cyo hasi cyane, ugereranije n'ikibanza yari yaragize gute, yari yarahawe. Amen. Imana yambwiye ngo ariko siko bizogenda, wari waribwiye gutya, ariko uzokorogwa hanyuma ucokezwe ikuzimu, niko Imana yamubariye. Amen. Hanyuma murabizi yuko ntivyagarukiye ngaho, yaciye aza ajana umuntu muri ubwo bubisha, muri ubwo buyobe, ajana umuntu muri ico kibi. Amen. Ariko nimwibuke Yesu yaje kutubohora ububasha bw'ikibi, turavuga deliverance ku kibi. Amen. Haleluya. Nizako muriko murakurikira, nizaga yemwe. Haleluya. Turakurikira. Umwana w'umuntu nawe nyene yari yahawe ikibanza kidasanzwe, nivyo canke sivyo? Kingana gute? Kibanza umwana w'umuntu yari yarahawe cyari iki? Kibanza umwana w'umuntu yari yarahawe, ugwego umwana w'umuntu yari yarashizwemo rwari uruhe? Itanguriro igice cya mbere murongo wa 26 bavuga ngo tureme umuntu asa gute? Asa natwe, ari mu ishusho yacu. Amen. Uwo muntu turemye asa natwe, ari mu ishusho yacu. Mvuze ngo asa natwe, muratahura twebwe uwo ari we. Twebwe ninde? Asa n'Imana. Hanyuma ari mu ishusho y'Imana, murabitahura? Ubwo niko gwego umuntu yaremeweko. Amen. Iyo niyo standard y'umwana w'umuntu. Petero turajana. Haleluya. Umwana w'umuntu rero yari mu ishusho y'Imana kumara igihe cyose, gushika umunsi Satani yagendera uwo muntu, amwosha gufata inzira Satani yafashe. Mbega Satani yari yafashe inzira yihe? Yari yafashe inzira avuga ngo nzoduga mbe hejuru y'inyenyeri zose, hanyuma ngane n'isumba byose. Aje kosha umuntu yamwoheje gute? Yamwoheje amubwira ngo Imana yababwiye ngo ntimuzorye ko, kuko irazi ko umunsi mwakiriye ko muzoca mugira gute? Muzoca mungana nayo. Amen. Mu yandi majambo, iyo nyota ayishize mu mwana w'umuntu. Umuntu ntiyahazwa n'ubwo gwego Imana yari yamuhaye. Haleluya. Hakurikiye ikiga yemwe? Icyakurikiye ni iki? Imana yari ati umunsi wakiriye ko uzopfa nta kabuza. Amen. Hakurikiye iki none? Icyakurikiye ngiki? Umunsi umuntu yari yariye kuri ico cyamwa, ku mugoroba barumvise Imana. Byagenze gute? Baciye baja kwinyegeza. Amen. Baciye bagira gute? Baciye baja kwinyegeza. Imana irahamagara Adamu, uri hehe? Adamu aravuga ngo numvise ijwi ryawe ca ndinyegeza kuko ndi gusa. Iryo jambo riragarutse, twarisomye mu vyeshure Yohana, ngura umutindi kandi ugenda. Amen. Haleluya. Uri gusa. Adamu nizo nkuru yahaye Imana. Imana iramubaza ati ubwo ntiwariye kuri cya cyamwa nababuza? Ubwo ntiwakiriye ko? Imana yari ibizi. Imubaza ngo uri hehe? Imana yari izi ahari. Imubaza ati ubwo ntiwakiriye ko? Yari izi ko yakiriye ko. Muga Imana yari kwiraha akaryo Adamu kugira ngo bisubize hamwe, biyuzuze. Adamu yihana. Amen. Sivyo gabene dada? Haleluya. Adamu acavuga ngo umugore wampaye niwe yampaye ko, hanyuma candagira gute? Candarya. Icyakurikiye sindabivuga ko umwanya munini. Icyakurikiye nuko Imana yaciye abwira ati ko wakoze ivyo ukarya ugitina kubujije. Amen. Yesu ashimwe. Uhereye uyu munsi hazokurikira iki? Uzokwama ubiricuye kugira ngo ironke ivyo kurya. Suko vyagenze. Umuntu aratakaza standard. Umuntu atangura gutinya urupfu. Umuntu atangura gutinya ibikoko. Umuntu atangura kubura ibintu yamura kuri vya vyamwa vyose yahora ronka, akarya ko uko ashaka. Umuntu atangura kugira ingorane. Amen. Turajanaga yemwe. Umuntu atangura kugira ibibazo. Umuntu aratakaza bwa bubasha. Umuntu aratakaza ya autorite yose yari afise.
ariko si ivyo vyonyene. Ngomba tuce tuza kuraba rero rwa rwego rw'umwana w'umuntu Imana yari yamuhaye. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Gufutana birasigura ngo umuntu yatswe bwa bubasha. Mu gifaransa bavuga ngo il est destitué, ari destitué, aragize gute? Arakuwe. Muramaze guhura n'umuntu yakuwe kubera amakosa yakoze? Muramaze guhura n'umuntu yakuwe yahora ari deje hanyuma agaca kugwa kubera amakosa yakoze? Uramaze kumusanga muri prison, ugasanga asigaye yicaranye n'abantu yahora twaza amanyama. Uramaze gusanga umuntu yakuwe yabaye yatswe cya kibanza, yatswe bwa bubasha bwose yahorana. Amen. Uza gusanga ari umuntu yuzuye kumaramara, uza gusanga cya cyubahiro cyose cyakorotse, uza gusanga gowe gusumba batigeze baba muri ruriya rwego. Turabitahuraga bene data? Haleluya, ngira ngo turiho turajana. Amen. Arungikwa ahantu hasi, asigara aboneka nk'umuntu arutwa n'ibindi, arutwa n'ivyo yaremye. Hari ahantu bavuga ngo umwana w'umuntu niki aho mwibuka, cyangwa umwana w'umuntu aho mugendera. Amen. Ngwerega ngo vyabuze gato ngo munganishe n'Imana. Uwo muntu womenga vyanse gato ngo ngane n'Imana, kubera ko yatswe bwa bubasha bwiwe agafutana, asigara ari umuntu womenga asigaye arutwa n'igikoko. Amen. Haleluya, Mwami Yesu ashimwe. Amen. Ukugarariza ko umuntu rero kwatumye ububasha bw'ikibi buba hejuru yiwe, umuntu atangura kuganzwa n'ivyo yoganje, umuntu atangura gutegekwa n'ikibi mu mutima wiwe, mu vyiyumviro vyiwe, mu ngeso ziwe no mu bindi vyose. Imbere yuko mbandanya, haleluya, imbere yuko mbandanya, nagomba ndababwire ko umwana w'umuntu ivyo yari yahawe vyose, umutima w'Imana yarawufise muri we. Yarafise urukundo, yarafise kwitwararika, yarafise impuhwe, yarafise kubabara abandi, yarafise kubakunda. Umwami Yesu ahimbazwe. Haleluya. Ariko Imana ntiyahevye umuntu. Amen. Kuri Pasika twarumvise inkuru za Baraba kwijoro nyene yagira yicwe kubera icyaha ciwe, ngo inkozi y'ikibi urangiranwa yitwa Baraba. Amen. Umuntu yari yarononekaye ku rwego rwo hejuru, umutindi agenda amenya w'impumyi, n'impumyi kuko ntiyashobora kubona umuco, ntiyashobora kubona iciza, ntiyashobora kubona iyaja. Baraba yari uwo muntu mubi azwi gose. Ijoro yaca yicwamwo kubera bucaba Pasika. Inkozi z'ibibi barazibamba imbere yuko Pasika ishika. Amen. Haleluya. Ariho kandi harabona ikigongwe. Pilato yararekurira imbohe imwe abantu. Hariho imbohe zibiri, hari abafashwe babiri, umwe yagirizwa ivyaha atakoze, n'uwundi yagirizwa ivyaha yakoze. Hariho Yesu, ariko kandi hariho Baraba. Amen. Haleluya. Yesu yari yagirizwa ivyaha vy'uburyo bwinshi, mugabo nta cyaha na kimwe Yesu yari yarakoze. Hariho Baraba, ntiyari gushobora guhakana ivyaha byose bamwagiriza, Baraba yari yarabikoze. Hanyuma mu rubanza Pilato hageze ko avuga ati ngomba ndabarekurira umuntu umwe, bavuga ati ngaho turafise imbohe zibiri. Hariho Yesu uwo mwita witwa Kristo, hariho na Baraba ya nkozi y'ikibi urangiranwa. Amen. Muri abo babiri murashaka ndabarekurire nde? Hanyuma ngo baherezi bakuru n'abashinga ntabe ubwo bwoko baca bosha ishengero ngo nimuvuge barekure Baraba. Abantu bose baca bati rekura Baraba. Baraba ya nkozi y'ikibi, wa muntu yabica, wa muntu yabiba, wa wundi afunzwe bose bavuze ngo ash turaruhutse, niyo baca bavuga ati rekura uwo. Amen. Ati Yesu nawe uwitwa Kristo ngo nabambwe. Urubanza rwaruhiyutse, Yesu abambwe, Baraba rekuwe. Haleluya. Ndakomeza kubwiza ukuri. Yesu ashimwe cyane. Niwibuke neza usoma Bibiliya, hari ahantu wisanga misi yose. Harimwo wewe, hajya ahantu harimwo wewe, hariho ahantu vugwa. Amen. Niwasoma Baraba iyo nkozi y'ikibi urangiranwa, hajya serukiye wewe. Amen. Baraba ararekugwa, Yesu arabambwa. Birasigura ngo wewe wararekuwe kugira ngo Yesu abambwe. Amen. Turajanaga bene dada. Wa muntu yabadeshu, wa muntu yakorogwa, wa muntu yasubizwa hasi, wa muntu yafutana. Amen. Harabonetse umuntu acuzuye, harabonetse umuntu akiri mwiteka ry'umuntu, Yesu Kristo mu Nazareti.
amen. Afashe ikibanza cya wa muntu yafutana, afutana mu kibanza cya wa muntu, wa wundi yari yafutanye ararekuwe. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Bararekugwa, barabagende yidegemvye. Igihano cy'abaraba kibe kuri Yesu. Yesu acarabambwa, inyuma y'imisi 3 Yesu yarazutse mu bapfuye. Haleluya. Uti tugira ikinono. Yesu amaze kuzuka. Yesu amaze kuzuka, Matayo igice cya 28 umurongo wa 16 gushika ku murongo wa 20. Yesu amaze kuzuka aragendera abigishwa biwe, abasanga aho bari yugaraniye, arinjira arabakoranya, mu nyuma baduze ku musozi aravugana nabo, arababwira ati jewe nahawe ububasha bwose mu ijuru no mu isi. Arababwira ati nuko nimugende. Amen. Nuko nimugire gute? Nimugende muhindure abaremwe bose babe abigishwa banje, mubigishe kwitondera ivyo nagize gute, ivyo nabageze. Haleluya. Ngomba rero hano hantu dutahure neza, kugira ngo tutaba ryashengero gira Odikiya, kugira ngo tutaba abantu bakazuyazi. Mbwira umuntu ari hafi yawe uti ntubakazuyazi. Amen. Haleluya. Urazi ko nta kamaro na kamwe bifise kuba kazuyazi, nta kamaro na kamwe bifise. Amen. Ko kuba kazuyazi turaza gusanga ataho bitandukaniye no kuba umupagani. Sivyo bene dada? None akudashwe wumva bisigurira? Akudashwe wumva uri hehe? Ibintu badashwe hari umuntu arabibona? Hari umuntu arabona ibintu badashwe? Yesu ashimwe. Amen. Hari umuntu yigeze kuboregwa, hanyuma atashe ari mu nzira hatabona, yaborewe gose atangura kuvomisa. Ari abantu iyo baborewe bavomisa badahwa, aradahwa urumva ntihabona, ariko aradahwa ari akabwa kaje kaza karajya ivyo ariko aradahwa. Imodoka iri kwirazira murika, aje abona hari akabwa nawe ariko aradahwa, cyangwa nakana ko nakanyoye ryari yarazi ko nakonye narako yadashwe. Ikintu cyonyene gishobora kwihanganira ibintu byadashwe ni imbwa. Sivyo bene dada? Imbwa niyitabihigwa n'ivyasohotse vyamaze kwinjira mu nda, turumvikana. Ariko uriyumvira umuntu Yesu yavuga ati wewe ngira ndakudawe, uribaza ico kibanza cy'ivyadashwe ivyari byo. Mbega uwo muntu w'akazuyazi murumva ko hari ahantu atandukaniye n'ubudakijijwe? Mwumva hari ahantu batandukaniye gahembwe. Amen. Canke bira canke konja, ariko niwe agomba kuba akazuyazi, ntuza kuguma muri jewe ndakudawa. Niko ijambo ry'Imana rivuze. Ryo ni ijambo ry'Imana. Haleluya. Rero aratumye abigishwa biwe, nabatumye kugira ngo babwire abantu ngo bakizwe, kuko ndabizi twarumvise ko dukwiye gukizwa. Haleluya. Hariho n'ubutumwa twumvise ku munsi wa mbere tw'ubutumwa, batubwira ngo agakiza ni ku buntu, kandi koko agakiza ni ku buntu. Batubwiye yuko ibikorwa nivyo shobora kudukiza, nivyo shoboka, kandi koko ibikorwa nivyo shobora kudukiza, nivyo shoboka. Haleluya. Dukizwa ku buntu. Ubuntu nibwo bwabakije kubwo kwizera, ntivyavuye ku bikorwa kugira ngo ntihagire uwirarira. Haleluya. Amen. Ubuntu nibwo budukiza, n'ubuntu gusa. Naco ngokora urizera kuri baraba, ukizera ko Yesu yakurekuje ku munsi wo gupfirako akabambwa mu kibanza cawe. Urizera ko yazuse kuko amaze kuzuka yaraguhaye intsinzi hejuru y'urubanza rwari kuri wewe, yaraguhaye intsinzi kuri Satani. Haleluya. Ivyo uravyizera. Mugabo yababwiye ati genda mubibabwire, genda mubwire abantu yuko bararekuwe, Yesu arabambwa. Ku munsi ugira gatatu Yesu yarazutse kugira ngo bose baronke ubugingo, kugira ngo bose baronke kunesha. Haleluya. Bahejeje kuvyizera. Turaba bavyizeye. Aha, bahejeje kuvyizera, muce mubahindura abigishwa banje. Aha rero niho haca haza iki kintu. Yesu ntiyahamagaye abantu baza kwizera, Yesu yahamagaye abantu baza kuba abaki? Abigishwa. Haleluya. Rero ngomba kunyarutsa ndababwira ngene kuba umwigishwa bisigura. Amen. Icambere, ugomba kuba umwigishwa, uhamagaye ukamenya uti Yesu agomba komba umwigishwa. Haleluya. Abagalatiya igice cya 4 ku murongo wa 19. Aha turahasoma. Abagalatiya igice cya 4 ku murongo wa 19.
igice cya 4 umurongo wa 19 havuga gutya, havuga ngo bana banje bato, abo nongera kwibaruka mbabazwa n'ibise, gushitsaho ishusho yande vuga cyane, ishusho ya Kristo, vuga gose, ishusho yande izoremegwa hehe, kugeza aho ishusho yande izoremegwa, vuga ngo muri jewe. Birasigura iki? Uyu Paulo ni umuvuga butumwa, ni ntumwa. Uyu Paulo ni pasitori. Uyu Paulo ahagaze mu ishengero kubw'iki gikorwa cyitwa guhindura abantu kuba abaki. Muri Paulo gutangura kwiwe ko umuntu aba umwigishwa wa Kristo, bisigura yuko ishusho ya Kristo iriko iraremegwa muri uriya muntu. Amen, aleluya. Ishusho ya Kristo none ni iyihe? Ishusho ya Kristo ni iyihe ga bene data? Amen. Ishusho ya Kristo itegerezwa kuremegwa muri inde? Ninde muntu yovuga ngo yarakijijwe kandi ngo yarabaye umwigishwa wa Kristo atari ko araharanira ko guharanira muragitahuraga yemwe, atari ko aragwanira, atari ko ararondera, atari ko arashikama, ariko arashiramo inguvu kugira ngo abone ishusho ya Kristo yagize gute, yaremewe muri we, yovuga gute ko ari umwigishwa wiwe? Amen. Uri umwigishwa wa Kristo kuko ikintu witwararitse kuva mu ntango ucakira Kristo, uri kurarondera ko ishusho yiwe iremegwa hehe. Ibi birasigura kumera nkawe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Nyereka amasengesho yawe rero uyu munsi. Twahereye ku masengesho abantu basenga. Amen. Uri kurasenga kugira ngo ukire ingwara, ni vyiza, twasanze Imana igomba kukira ingwara. Mugani wamara gukira ingwara hazokurikira iki? Uri kurasaba kugira ngo ukire ubukene, ni vyiza, Imana irashaka yuko uva mu bukene, twabibonye. Mugani wamara kuva mu bukene harakurikira iki? Hamwe n'ivyo birira tubwira ngo murondere ubwa mbere iki? Ubwami bw'Imana. Niki? No kugoroka kwayo. Ni ivyo vyose ibihese. Ibihe bizumuzokongegwa. Haleluya. Kuva muri bwa bukene gukira za ngwara, kugira amagara meza, niyo muzogira gute? Muzovyongegwa. Amen. Mbega turiho turajanaga bene dada. Haleluya. Murazi dukizwa turabona afise ugwango muri twebwe. Ishusho ya Kristo siyo. Kristo si umuntu afise ugwango. Mbega Kristo arafise ugwango ga bene dada. Kristo nta gwango agira. Abamucumuyeko ntabanka, n'abatamucumuyeko ntabanka. Haleluya. Yakijije abamugwanije, yitwararitse abamuhize. Yesu nta gwango agira. Ishusho ya Kristo iremegwa muri twebwe igihe atagwango tuzoba dufise. Tuzovuga ngo ishusho ya Kristo iri muri jewe. Sivyo ga bene data? Ariko dukiza dufise ugwango. Turafise abatugiriye nabi tutaraharira. Turafise abantu twanka, turafise abantu twiyumvira nabi. Turafise abantu bitugora kwihanganira. Iyo Kristo aje mu buzima bwacu atukamwakira kugira ngo twemeze ko turabigishwa biwe, turiko turagwana, turiko turarondera yuko ishusho yiwe iremegwa muri twebwe. Ugwanko ni ruhere, urukundo ni ruze. Muri je ntigasigara umuntu niyumvira nabi, ntigasigara umuntu nanka, ntigasigara umuntu numva nifuriza ikibi. Ishusho ya Kristo biri kwiraremegwa muri twebwe. Amen. Sivyo ga bene data? Twakijwe turabona afise kwifuza kubi. Nivyo. Kwifuza ivy'abandi, kudahazwa, kutabumbwa, kumva jewe ngo abandi bahiriwe. Kumva ko ni jewe jenyene ntarasa n'abandi. Ivyo gusa na Yesu gasanga ni ku ruhande. Kwifuza ivy'abandi, kutabumbwa nizo dufise. Mubabarire. Twakijwe bimeze gutyo. Ariko Yesu aravuga ngo kugeza ishusho ya Kristo iremewe muri mwebwe. Amen. Twakijwe tuzuye umubabaro. Muri twebwe hari abantu bakizwa bafise imibabaro. Umubabaro wo mu mutima, kumbure baragiriwe nabi, kumbure bararenganijwe, kumbure barabuze ivyo bari bakeneye, bakuze ari impfuvyi, ntibazi igituma abavyeyi bapfuye bakiri abana. Kumbure ntibazi igituma ibintu vyagenze kuriya vyagenze, ntibazi igituma bafashwe nabi, ntibazi igituma bagiye bananirwa mu buzima. Abantu barakizwa bafise umubabaro. Haleluya. Bafise umubabaro, bafise kwitinya, bafise ubwoba, ariko umutima wa Kristo numeze gutyo. Haleluya. Iyo umwakiriye, iyo umwizeye, ibintu ntibikwiye kuguma gutyo. Uteza kumurondera gushika igihe wa mutima wiwe nawe uzoba muri wewe. Ishusho ya Kristo iremegwe muri wewe. Nimuvuge amen yemwe. Haleluya.
umwami Yesu ashimwe. Akenshi na kenshi iki kintu cha chagrin, ikintu cy'umubabaro gikurikirana na resignation. Ugaca wumva umuntu wo hasi, ego ndakijijwe, nzorindira ijuru, nzorindira Yesu aze azonjana mu ijuru. Mugabe ivyo kuvuga ngo no hagarara hagati mu bandi, nogira ikibanza abandi bafise, ukumva umenga ntuvyemerewe. Resignation, kwikumira, ukumva uri muto, ukumva nacumaze, ukumva nacuri. Umutima wa Kristo sukumeze, akubwira kuri ubugiciro, akubwira ko ufise akamaro, akubwira ko uri umwana w'Imana, akubwira ko uri samuragwa, akubwira ko ufise akamaro, akubwira ko azogukoresha, akubwira yuko uri w'igiciro, akubwira ko ari aho woshika, akubwira ko abandi bagukeneye, akubwira ko uri umubiri, kuri urugingo ku mubiri wa Kristo. Haleluya! Gushika igihe ishusho ya Kristo izoremegwa hehe? Muri mwebwe. Amen. Mbariza umuntu ari hafi yawe, tiwakijwe ngo ube umwigishwa cyangwa uri ngaha gusa kugira ngo urindire ijuru? Urakazuyazi. Amen. Urazi umuntu arashobora kwihenda, avuga ati je ndafise ahantu ngiye kurindirira ijuru, ndafise ahantu ngiye kurindirira Yesu ko azogaruka, ndafise ahantu ngiye kurindirira imfashanyo, ninasenga Yesu azonyumva, azompa ivyo nzoba nkeneye. Hariyo abantu bafise bene uwo mutima, ati twarakijijwe, hariyo ahantu ngiye kuronderera amahoro, Yesu azompa amahoro yo mu mutima wanje. Hariyo ahantu ngiye kuronderera gutya, hanyuma umuntu yebona atangorana akaba ati ishengero ryacu ni sawa, byose bigenda neza. Yesu arakubwira ngo uri umutindi, warafutanye kandi urakazuyazi, ngira ndakudawe. Uwo Yesu ashaka ni umwigishwa. Amen. Bitangurira kuri izo mpinduka, ishusho ya Kristo ikaremerwa muri wewe. Resignation ivuyeho, kwikumira bivuyeho, uca uhagarara hagati mu bandi bantu, ukagira uruhara Yesu yiteguye kugira, ukagira agaciro Yesu yiteguye kugira, ugakayangana nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo haguruka ukayangane kuko ubwiza bw'Imana bukurasiye uwo munsi. Haleluya! Umwami Yesu ashimwe. Ikibazo cya nyuma rero, urashaka kuba umuntu ameze gute? Urashaka kubandanya urakazuyazi cyangwa urashaka kuba umwigishwa wa Yesu? Amen. Urashaka agakiza ko kuguma urindiriye ubutabazi buvuye ku Mana? Urindiriye gukira ingwara gusa? Urindiriye ko wishurwa kuri ya mitwaro? Urindiriye yuko ubuzima bwawe buzomererwa neza mu biboneka gusa? Haleluya! Cyangwa uragomba kuba umwigishwa wa Kristo? Kuko ni wowe umwigishwa wa Kristo, ivyo uzobironka. Mugabe ikirenze ivyo, uzoba inshuti y'Imana, uzogira umugisha w'Imana. Haleluya! Uzogira ya mahoro kandi utari kugenda umange, uzogira vya bindi kandi ubuzima bwawe buriko buratotahara. Haleluya! Ugomba kubandanya urakazuyazi cyangwa uragomba kuba umwigishwa wa Yesu? Duhaguruke dusenge. Haleluya! Haleluya! Duhaguruke ku maguru yacu tugiye gusenga. Ndizera yuko watahuye ishimana iri kwiravugana nawe, uratahura n'ivy'ubuzima bwawe, urazi nyene wakijijwe umerewe mu mutima, urazi ubutumwa wumvise ukwizera bwazanye muri wewe. Uyu munsi uratahuye umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Haleluya! Ubutunzi buriho, muga hariho abakene bahiriwe gusumvya abatunzi, twabibonye mu ijambo ry'Imana. Mugabo kandi umuntu ntiyabwiwe yuko gukena ari sawa, ahubwo havuze ati hariyo abatunzi bagowe gusumvya abakene. Hariho ikibi kiruta gusonza, hariho ikibi gusumba kurya nabi. Naho kurya nabi ari bibi, hariho ikibi gusumba kurya nabi. Nukubura agakiza, nukubura umwami Yesu, nukubura ivyizigiro vyo muri we. Haleluya! Ariko turangije tubona impamvu Yesu yarapfuye akazuka. Yarakubohoye kugira ngo uronke umwidegemvyo, yarakubohoye kugira ngo usohoke muri ivyo bibi vyose. Agakiza katubohora ububasha bw'ikibi, karadukura muri ya nzigo, karadukura muri gwagwanko, karadukura muri ya chagrin, muri wa mubabaro mu mutima, karadukurayo, karadukura muri kwa kwikumira, kwa kwigunga, karadukura aho hantu hose. Ariko birasaba kwemera kuba umwigishwa, birasaba guhagarika kuba akazuyazi, birasaba kwemera ko ishusho ya Kristo ukurikira kubona umunsi umwe yaremewe muri wewe. Uzoba ukijijwe n'ivyagenda gutyo, ntuzoba ukijijwe bitagenze gutyo. Yesu bwiwe yabivuze ngo kudakonje hanyuma ntubushushe ngira ndakudawe. Uri hehe wewe? Ugomba kuba mu kibanza kihe wewe? Data, turagushimiye ijambo ryawe. Ijambo ryawe n'ukuri kandi ni rizima, kandi bihekeza n'ububasha n'ubushobozi budasanzwe.
abakuze n'abato twese turi imbere yawe, kandi imbere yawe twese turi abana. Ndizera ko wumvise ijambo ry'Imana ryakubwiye. Tangura gusenga, isengere, ivugana n'Imana. Ntubireke gutyo, ntubakazuyaza imbere y'ijambo ry'Imana. Ntubu umuntu abireka ngo bizoba bishatse. Ntubu umuntu avuga ati nzokwigumiraho, Imana ikizashaka nikizokora. Yonyihera gusa amagara meza, yonyihera gusa kwiberaho, mfise ivyo mfungura, mfise ivyo nambara, yonyihera gusa ivyo nkeneye kugira ngo nigishe abana banje. Ibindi birabisha, ibindi nakazi kavyo. Umva neza, Imana iravuga ngo umuntu ameze gutyo yarafutanye, ngo umuntu ameze gutyo nta shusho ya Kristo iri muri we. Ariko hari abandi banyotewe cyane kubona ishusho ya Kristo yaremewe muri bo. Barabinyotewe gose, barashaka gutandukana n'izi ngeso, barashaka gutandukana na ziriya ngeso, barashaka gutandukana na bene wa mutima, barashaka ko abantu bashikamye bagaragaza Yesu wari we. Uwo muntu naduza amaboko dusenge. Abantu bafite iyo nyota, abantu bagomba kuyereka Imana, bagomba ubuzima bwabo ko buhinduka. Data, kora ibitangaza mu mitima yacu, shitsa ijambo ryawe mu buzima bwacu Mana. Tugendere mu buryo budasanzwe, mu buryo bw'ibitangaza, suka mpwemu yera ku bugingo bwacu. Ibihe vy'akazuyazi birengane, ibihe vyo kudibama birengane, ibihe vyo kwitwa umunyedini birengane. Duhaguruke nk'abigishwa Yesu, duhaguruke nk'abantu bariko baragukurikira, bariko bararondera ko ishusho yawe iremerwa muri bo. Mwami Yesu, ndakwinginze ugendere ishengero ryawe, usuki ububasha bwa mpwemu yera. Ntutureke gutya, ntihagire n'umureka gutya Mwami. Ndazi ko turi babi, ndazi ko hari ivyo tubona tutokwishoborera, ndazi ko tubona ko hari ivyo bitagihinduka. Muga nta kitagihinduka, hamwe nawe vyose biracashoboka. Baraba yararekuwe, haleluya. Ingozi y'ikibiri urangiranwa, ninde ngaha yo kumva ko ari conanirana? Nimba Barawa yararekuwe agasohogwa kidegemvya, ninde ngaha yo vuga ngo narananiranye, ikini cova, ikini cova, ikini covaho? Zana ukwizera yuko ubugingo bwacu bushobora guhinduka, ko ishusho yawe ishobora kuremerwa muri twebwe, tugasubizwa muri ya shusho y'Imana. Igihe wavuga ngo tureme umuntu, wavuze ngo ase natwe abe mw'ishusho yacu, ngo nuko Imana irema umuntu imurema mw'ishusho y'Imana, mw'ishusho y'Imana niho yamuremye. Mana, kora ibitangaza muri twebwe, shitsa ijambo ryawe mu buzima bwacu Mana. Ukora ibikomeye Yesu, wiyerekane kuri uyu munsi nyene Mana. Ntidutahe nk'uko twaje, ntihagire usubira kuduhendahenda ngo senga, ntihagire usubira kuduhendahenda ngo niwige ijambo ry'Imana. Reka tubirondere nk'uko impongo inyote wirondera imigezi y'amazi. Reka tubirondere Mana, nka kwa kundi umuntu ashonje yarondera ivyo kurya. Mana, turondere ukuri, turondere ijambo ryawe, tuve mu gufutana kandi ntutudahwe. Tugume mu buntu bwawe, ngo nuko niwihane, kuko nuje guca urubanza, uje gukiza, uje gutabara, uje kubohora. Gendera ishengero ryawe uhereye uwo munsi, ibihe byacu bihinduke mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen, amen.